Ubu tuvugana umupaka wa Kongo n'Uburundi, ubu tuvugana urafunguwe, umurundi wese ubu ahari araryohewe arahimbawe, ndetse n'umukongomani arahimbawe araryohewe, afise akamwemwe katagira uko kangana, kubera mwibuke ko uyu mupaka wari umaze imyaka itari mike haba ingwano, haba ibibazo mu bihugu ko ari bibiri. Ndabibutsa ati rero ubu umukongomani arahimbawe ahari, ndabibutsa ko n'umurundi ahari wese arahimbawe neza cyane, kubera habaye ikintu cyari kimaze igihe kinini kidakogwa, ariko Imana ikaba ibikoze, bikaba bibaye uyu munsi itariki 24 z'ukwa mbere muri 2026. Guys, mugumane nanje ndabibutsa ko umuntu atarafunga iyi YouTube kuri Safari TV nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira kugiye. Guys, mugumane nanje gushika ino video iheze, ndababwire bimwe byaranze uyu munsi, bimwe byaranze ivyo birori byo kugurura ububibe hagati y'u Burundi na Kongo. Ndakubwiye Kongo ni igihugu giharanira demokarasi ya Kongo. Mugumane nanje rero kuri YouTube ndababwira ati uyu munsi akaba arakamwemwe ku Murundi, uyu munsi akaba arakamwemwe ku mukongomani, kubera n'ibintu bibaye bimaze imyaka myinshi bidakogwa, ahari hazibiye, ahari hari impambamye, uyu munsi bikaba byarangiye. Ubu mu Burundi no muri Kongo ni nyabagendwa, kuko ndabibutsa ati umukuru w'igihugu cyacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yemeye ko umupaka w'u Burundi na Kongo ushobora gufungurwa, kubera amahoro ariko aragaruka mu gihugu cya Kongo. Ndababwira ati rero nico gihe mumvirize ivyaranze uyu munsi. Nongera ndabibutsa ati abamenyesha makuru nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakaba bishikiye ibuvira, no waro benshi batarata. Ubu tuvugana na Safari TV ikaba yamaze kugera ibuvira, ariko tukaba tugo turavayo ubu tuvugana. Ariko ndababwira ati akamweme kari gahari, umurundi wese yararyohe, kubera hari byo twifuza gushika, hari byo twifuza gusoma biciye mwizo nzira. Hari abakongomani bifuza gushika mu Burundi biciye kurangura ama business, kurangura imigambi. Umurundi wese rero mama ndakubwira ati umurundi wese ubu tuvugana ahari araryohewe, umukongomani ahari wese araryohewe, kubera ama business ubuzi bwabo bushobora kugenda neza nkuko vyahoze mbere, nkuko hari haheze imyaka myinshi tutomenya inganuku yaho igihugu cyacu cy'u Burundi yaho n'igihugu ca demokarasi yaranira ya Kongo. Ivyo bihugu ko ari bibiri bitari bimeraniye neza, bivanye n'ukuntu umutekano utari umeze neza. Nico gera ndakubwira ati bijya buko biragenda neza buke buke, niko nibindi bizogenda neza. Benshi rero bakomeje kuvuga amajambo agiye atandukanye, ngo harabaye muri Kongo, ngo haruguruwe, ngo turindiriye naho ngo Rwanda nago ngo hafungurwe, ngo abarundi cyangwa abanyakubawa nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngene boshobora kugurura umupaka nkuko vyahoze mbere. Abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda ndabona amakomantere bakomeza kuvuga ati ngo Barundi dufungura umupaka, Uburundi n'u Rwanda bukomeze kuba nyabagendwa nkuko vyahoze mbere. Abarundi batemberere abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda batemberere abarundi, umutekano wameho nkuko wahoze mbere, ndetse abarundi baza gusumira mu Rwanda bigende kwa kundi, ndetse n'abanyarwanda baza gusumira i Burundi ndetse bigende na kwa kundi nyene. Guys, mukomeze rero mugumane nanje ndababwire ivyaranze, ndababwire ibirori vyaranze uyu munsi, umunsi udasanzwe ku Barundi ndetse n'igihugu cyaho muri Kongo, n'igihugu cya Kongo haranira demokarasi ya Kongo. Guys, mugumane nanje rero ndababwire ivyaranze uyu munsi.
mwibuke ibimaze iminsi bibaka ndetse n'ubundi baza benshi bakomeza kugira amadidani ati mbega u Rwanda cyangwa u Burundi ndetse na Congo bimeze gute, bihagaze hehe, cyangwa amahoro yaraje bimeze gute? Guys, mugumane nanje ndakubwira ati mutarakora subscribe kuri Jafari TV, nico giye ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Ndakubwira ati rero ubu tuvugana abamenyesha makuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'abamenyesha makuru bo muri Congo, ndetse n'abamenyesha makuru bo mu Rwanda ndetse n'abamenyesha makuru bo muri Tanzania bari bateraniye i Buvira, bari bateraniye ahantu byose byabereye ivyo birori vyo kugurura umupaka. Ndakubwira ati no nganda kwibutsa ko u Burundi n'u Rwanda ndetse na Congo biriko biratorerwa inyishu, biriko biratorerwa umuti. Mu minsi iri imbere turabona ko ibintu bizo bimeze neza. U Burundi azoba nyabagendwa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda azoba nyabagendwa, ndetse Congo yoyo vyamaze kuba kuko umupaka wamaze gufungurwa inyuma y'imyaka myinshi. Ndabibutsa ko abarundi benshi baryohewe bahimbawe ndetse n'abakongomani baryohewe bahimbawe kumva ko umupaka wari umaze imyaka myinshi ufunguwe uyu munsi tariki 24 z'ukwa mbere muri 2026. Guys, ndazi ari benshi badahimbawe no kumva ko ibi bintu vyabaye, ndazi ari benshi bataryohewe kumva ko iki gikorwa ciza cabaye mu Burundi na Congo. Benshi badahimbawe na gato, ariko hariho na benshi baryohewe babinezerewe, cyane cyane abakora ama business mu ivyo bihugu bibiri. Hari abadandaza, hari abafitaniye imiryango barinda gufata indege kugira ushike mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa ararande bashobora gufata indege kugira bagere mu gihugu ca Congo Iharanira Demokarasi. Guys, ndabibutsa ati rero hari benshi bitaryoheye, hari benshi navyo ntibiryoheye kubera ibintu biko biragenda neza. Hari nabandi bifuza kubona ko u Burundi n'u Rwanda byosubira kuba igihugu kimwe nkuko vyahoze, nkuko bibaye u Burundi na Congo bisubiye guhuza neza cyane. Ibarabara ari nyabagendwa, ibihugu byombi ari nyabagendwa. Arabafise ama business, arabakora ama business mu ivyo bigo ariko ari bibiri atashobora kuranguka ama business, cyangwa abantu badandaza cyangwa imiryango. Utashobora kwiyumvira ko ushobora gushikira umuryango wawe biciye mu nzira nkizo, warinda gufata indege. Ubu ibintu bikaba bimeze neza cyane. Umurundi harararyohewe, umukongomana harararyohewe, hakaba n'abandi bifuza kubona u Burundi n'u Rwanda hoshobora kugururwa umupaka, u Burundi bukaba nyabagendwa ndetse n'u Rwanda bigasubira nkuko vyahoze mbere. Ariko dusenge, ndibaza ko vyose bizogenda neza kuko tuza turi ku isi turindira ibije. Hamaze kuba uyu mugambi mwiza nk'uwakozwe ugakogwa n'umurundi cyangwa igihugu cy'u Burundi, igakogwa mu bintu nkibi, biboneka ko n'ibindi bizoba. Guys, abanyarwanda nabo hari abatanguye kuvuga ati dukumbuye umukeke ndetse dukumbuye igihugu cy'u Burundi kugitemberera. Hari abadashobora kuba bafise itike y'indege bikanka, bikagorana, uburyo buba bugoye, ariko Imana ikomeza kubikora. Nibi vyabaye ntitwari tuzi ko bizopfa bibaye, ariko Imana ikaba yabikoze, Imana ikaba yinjiye mwabo bakuru, bigakunda neza cyane 100%. Ubu Burundi na Congo ni nyabagendwa. Umurundi ashobora kujabuka muri Congo akaramutsa famiye cyangwa akarangura ibikorwa vyiwe, ndetse n'umukongomana akasimba mu gihugu cy'u Burundi akaja kuramutsa famiye cyangwa akarangura business. Guys, ndababwira ati rero muntu utarakora subscribe
kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikirira kugiye. Ndabibutsa ko n'abamenyesha makuru ubu tuvugana harabo twasize ibuvira, ndibaza ko vuba barashika guys.